uzosesa amaraso y'umuntu, amaraso yiwe azoseswa n'umuntu, kuko umuntu yagizwe mu ishusho y'Imana. Ngo amaraso izoyishuza, amaraso y'umuntu Imana izoyishuza. Mbwira igihugu umuntu w'indongozi ashobora guteka umutwe ingena asesa amaraso yabajeje kurongora, hanyuma Imana igahezagira. Ibi ndabivuga umenga ni ibintu bisanzwe kugira shine batera imbere, nabo nyene mitwe baba bameze nkuko nyene kwa bize biwacu bose baja kurondera ngo akazi hanze. Umunsi umwe bagira forum national sur le développement nkimwe natunganya mbere, abize bose baraza, bo hanze bose baraza. Muzeye aho setunga arababaza, atamwe mwarize atego kwere acandi docteur acandi mubiki zana ama diplome yanyu ndaba ma CV yanyu, baratondesha ama diplome nyene bagaye neza, arayafata yose acaha umuriro. Aje kuyaho umuriro ati sawa none ama diplome ntari mu mutwe, ngo rero dukore none ubuzojana iki navya bindi bavuga ngo proforma ntivyari bwatagurega yayituriye pwa. Ingo rero bimwe wavuga wize kora sawa bebe kuguma bose bagenda kunyene, ubona natwe aca yiruka ngiye buraya, itunga risize ngaha agiye buraya, buraya nta kazi bagifise. Nyene cyubahiro Mana mushobora byose, wenye n'urukundo nyene mpuwe n'ikigongwe, we wama urinda Uburundi n'Abarundi, no ukaburi hagati yacu, no hezagirwe imyaka n'imyaka. Nyakubahwa mwese ndongozi mu nzego n'ibisata bitandukanye n'amashyirahamwe atandukanye, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, tugire Kristo. Imana ishimwe kubona uno munsi dusubiye guhurira hamwe ngaha iwanyu mu ntara nziza ya Bujumbura, na kandi kajya gusubira kwiga. Kubera iki twiga? No kubera turi ku rugendo, tuguma twigishanya turaba ahari utunenge, tudukosora kugira dushike amahoro, Bene Israeli bari ku rugendo nibo bagiye, bari bafise umutware umwe gusa, yari umutware umwe n'umuvugizi wiwe Musa. Hanyuma ari mu rugendo ahura na sekuru wiwe Yetiro, hanyuma Musa yirigwa aratatura amatati gusa hagati yabo y'iryo hanga bene gihugu yararongoye. Yetiro akirirwa yicaye araba, Musa atakindi yirigwamwo gushika mwijoro yica ariko atatura amatati hagati ya bene Israeli. Niho sebukwe yamuhanura ati, yabanje kumubaza tuba uri hehe, uri mu biki? Ati amatati yamaho hagati y'abantu, ati baragiye kubatunganiriza. Acamubwira ati ivyo bintu uri kuragira sivyo, ati wewe uzopfira ku nzira. Ati raba mu bakurambere urabemwo abantu b'intungane, abantu bakunda Imana, bakunda ukuri, batarya ibiturire, abari bo ugena ubagenemo abarongora 1000, abarongora 100, abarongora 50, abarongora 10. Ati ivyo bintu bito bito byose nibo bazobikora, we bazokurungikira gusa ibigoye. Hanyuma aramubwira ivyo ajejwe, aramubwira ati wewe ujejwe kwerekana kuvuga ijambo Imana yavuze kuri iryo hanga, kurishikiriza. Atujejwe kwerekana inzira iryo hanga rijana, ubereke ingingo ngenderwa ko muri iyo nzira n'igikorwa bategereza gukora. Hanyuma abo bandi nabo ivyo bindi bito bazabikore. Murumva nabo
bagiye bariga na Musa urumva ko yagiye ariga. Natwe rero ntuguma twiga ingene tuzoshika amahoro. Hari akantu yaciye ashirako ngo niba bigenza uko ngo muzoshika amahoro muri ca gihugu c'isezerano. None rero turabe ingene natwe tuzoshika amahoro mu gihugu giteye imbere. Kugira rero ushike kwiterambere no kumenya mbega iryo terambere dushikako risa gute, rizanwa n'abantu. Ubanza kumenya ufise iki. Umaze kumenya icyo ufise niho umenya icyo wokora. Kumenya icyo ufise naho ubanza kuraba mu ijambo ry'Imana, mbega Imana yakuremeye iki. Ico namandage subiramwe aho nciye hose. Kubera iki itakuremye uri nk'inka, itakuremye uri ingurube, ntikuremye uri inkoko? Kubera iki Imana yakuremye uri umuntu ushobora kugira ubwoba, uri umuntu ushobora kugira umunezero? Murigira mwumva ngo impene ngo irashavuye. Impene yicaye ngaho ikarindira ko yiturutsa, yishonje irabira, ugaca uyiturutsa ukayereka utirisha aha. Kubera iki wewe none wewe uri wa muntu wicaye ngaha bazirika bakazitura baca kukwereka ngo jya ngaha, wewe utegereza kuvyironderera. Kubera iki niho ubanza kumenya icyo ufise. Urafise ubwo buntu bwawe. Nama niyumvira, sinzi ko murabibona, abantu bize nibo ba mbere bidoga ngo n'abashomeri ngo singira akazi. Murigira mwumva umupeza hariya ruguru ariko aravuga ngo ndi mushomeri. Wewe wazi yuko ari umukene kabaye, ni nyarucari, ni umunyarutoki, mugaka uwize niwe avuga ngo nabuze akazi, ngo ndiko ndarondera akazi, ndi umushomeri. Kubera iki arowize? Nasubiye inyuma ndaraba neza, ndiko ndaramwiga ijambo ry'Imana harimo ibintu byinshi. Nasubiye inyuma nsanga kuva muri primaire twiga yuko tuzoca tuba abazungu. Kajya n'akarogega ngo wize uca umuzungu udakoze kuko wize gusa. Nasanze ico gituma dutirisha mu ishure. Igituma dutirisha nuko ntidushaka kuzokora, dushaka kuzoba abatunzi. Kugira umutunzi rero nukwerekana ko wahejeje amashure gusa, urupapuro, kuronka diplome gusa. Rero utirisha kugira uronke rujya rupapuro n'ingoga. Ntuvuga ngo ndonke umutwe n'ingoga. Niyo ngorane. Twebwe rero turakwiye kuvyiyumvira neza igituma haba ubukene n'iki. Hariho ururirimbo rumwe twaririmba muri primaire, sinzi ko bakiruririmba. Ururirimbo rwavuga ngo wewe wa munyeshuri ucerezwa n'ubusa, umeze nk'akabeba kabonye inyabu. Muragwibuka? Umviriza agatero kawe kavuga ngo abo bose mubona bari bameze nkatwe, none barahindutse bameze nk'abazungu. Ngo baraguze imiduga be n'amapikipiki kuko bize bashize ku mwete gusa. Urumva nta numwe ariko rakwigisha uzokora ikibazo cy'umuzungu ngo nakarabaye umuzungu. Mu bintu bituma abiza ariko binebwe bya mbere, akaroge gahera mu ishuri nyene. Akaroge gahera mu ishuri. None wowe uzokwiga uburozwe nuwo wigishije nawe uramuroga kuko umuha ivyo ufise, ntumuha ivyo utagira. Umaze guheza umutego, ndiko ndababwira umutego ahuri, urumva ko bariko barakwica umutwe yuko uzotunga utakoze. Kuva muri primaire kuduga uzorinda uheza kaminuza ari ivyo bakwigisha. Umutego nabonye twatezwe nabo tuva ngo duca tumera nk'abazungu. Uze wumvirize ngo nakabasigaye yambara nk'umuzungu, ngo naka ngo yarazunguye
ngo barya nk'umuzungu, yambara nk'umuzungu. Kubera iki? Ako kantu kaguma kaza. Mbega ubukoroni butaranza, abazungu baravuga ngo asa n'umuzungu. Umwigeme atabonye adashitse ku mushatsi nk'umuzungu ntiyumva yuko ari mwiza. Aziba kugira ube mwiza, shira ku imishatsi y'abazungu. Naragakunze abanyekoreya nibo nemeye, baricaye bari bakenye kurusha Burundi. Muri Koreya burya bafashe ingingo mu 1970. Abakene bafashe ingingo bati none duhera kuki bararondera ico bohera ko barabura. Baricara basaga bafise itunga batari bazi. Imishatsi, abakobwa b'abanyakoreya basanze bari bafise imishatsi miremire, cyambere bakoze kwabaye kuyikata bayishore hanze. Exportation imishatsi. Abirabure nabo bashaka gusa n'abazungu baca bayigura bagaca bakubita ku mutwe wabo akamunyekoreya ngo nanje ubundi umuzungu. Aho urumukene nturumuzungu, ahubwo yamahera yawe yayamaze yatwaye iwabo agaca atunga bo kazoga muri umukene. Bijya rero ngo umuzungu nasanze bisa n'inyama imanitse ahantu uyibona utayifata, kuko mwiyita abazungu mutari abazungu. Umuzungu arakora, je ndababwire, je narihweje abazungu ingene bakora. Murabona umuzungu agenda arikwega gutya kwega ibirenge, aha naho bagiye ku metero 10 agenda ariruka. Umunsi umwe twari i Londres, hanyuma umurundi umwe yari yatwakiriye, ndambwira ije byo kurya byo ngaha byanyankiye kabisa, byanduhiye byase. Ati ngoza kukwereka ari ahantu hari restaurant y'Abaganda. Ati vyotuma. Okay. Hanyuma twari kumwe na madame, turagenda gutegera tuje nyahantu. Hanyuma madame azabona abagabo twari twambaye amakostime, abagabo birutse hikwe igikoko kiduteye. Wasigara habaye iki? Turiruka ndabapfa kudukurikira atazi ivyarivyo. Turiruka duca turinjira muri hanyuma caratubaza ngo ko mwirutse ngo byari biki. Hagiye dusiga twaca turindira ibinota 30. Wewe yabona ntivyumvikana ko umugabo yambaye costume yiruka. Mugagenda muri abazungu. Genda muri abazungu. Kubera iki batwara udusakado batagitwara kera ntuzi ko batwara utudiplomate mu ntoki bagiye kukazi. Kubera ko no munsi batwara amasakado. Nko muri Afrika ngo muri Afghanistan. Baza mu menyi abatunze baciye mu nzira yihe. Igitwa batwara amasakado. Uko kuboko kurimo agakombe k'icayi, uko kurimo umukate. Abihitanye hajya kuri burangere. Aha harimo ordinateur atagenda aranywa arya. Nona afisa ya diplomate yogenda ararya ingenda gute? Sha fata ubunyere ndabe muri ville we ugenda urarya umukate n'icayi ndani. Ubanza kurondera aho wicara neza, ugakura ikoti, ugashira hamwe inyuma. Ese ko bimeze? Nuko umuzungu agenda ararya umukate, igikombe kiri ngaha, agenda n'icyayi. Sakado ngaha. Nta mwanya wo guta afise. Mugatwebwe makuru y'iminsi kanane. Yewe naguheruka kera vraiment. Aho warugiye ku kazi kandi wacerewe. Uhuye n'umuntu mugaca mugwana mu nda. Umuzu wagira ati ni gute? None mushaka gutungaga ko ni kuki? Mushaka ko muba abazungu mu kwambara, mu kurya, mu kuryama, mudashaka kuba abazungu mu gukora. Munyifata. Turi kumwe na General Sirasi muri Etazi nije naberetse aho tuja kugura indya. Etazi harazimvye, twari muri hoteli zivyo toshaka kurya muri restaurant. Je rero kubera ndumujanja shitsa ahantu mbanza kudoriya
baza kudoriya nico cambere. Hari umunsi twajanye abantu muri mission nije nagiye kubagaburira mu nyuma bose amahera bayamaze kuko Jerusalem bwari bugira kabiri tujanye jewe ndabarondera ari hoteli zimbutse nkabazi ko abarundi bazi guharura kumbe bafise economy bete erega economy bete murazi carije urazi uko ushobora gusanga ikintu kigugwa amahera 1,200 mu Kamenge ugaca uvuga ngo muri ville ngo narakibonye igihumbi ugaca ufata ukurira bisi ugiye wigurira muri ville itike nagahe kuva mu Kamenge gushika muri ville mwebwe ubuzima nico gituma bwaba mwidoga ko mukenya kuko ni muzi guharura ubuzima economy bete nivyo Jerusalem ni wabizi ico bita economy bete bavuga ngo twari turi Dar es Salaam bakavuga ngo hariya ngwinamanga ngo bavunja ngo kuraya ngo muri hotel naya ngo hakovunjisha muri hotel reka gende kuvunja namanga difference byari 3,000 gusa ku noti y'ijana amadolari 100 difference 3,000 bacha bafata taxi bagiye kuvunja taxi ya 3 byo kugenda na 3 byo kugaruka hanyuma mutama yitwa Simonyandwi muramuzi yigeze kwa ministre de l'intérieur twari kumwe uwo Simonyandwi acavunjisha muri hotel acayicarira kuri kontwari yigurira aka mosteri kiwe karagasafa akeso ari yicarira baterera silase nabafashe taxi bagiye kuvunja hanyuma bagarutse yibere kuri kontwari ko ari ngira kagacupa kiwe atarabaza ngo he ngo mwasaze bavunja gute ngo twasaze bavunja kuko ni sawa ati taxi nayo mwayirisha gahe 6 bungutse 3 badepashije 6 hanyuma batumwanya nawo riske za accident n'umwanya acavuga ngo economy bete dépasser 6,000 pour gagner 3,000. Ico gihe rero turi muri Etazini abantu twajanye bishinga rero bashaka kubaho nk'abazungu abazungu bajya muri restaurant naho iyo restaurant kugira petit déjeuner yari amadolari 60 bashaka kubaho nk'abazungu ntibari muri Etazini none bamaze iminsi 3 twadufre de mission twose fier afaraga nari bagifise tugisiga kimisi 2 arahera neza je nanje wa mujaja utayobewe jewe shitse muri hotel naciye nigira muri mole ncangura inkoko zihiye urumva ibihiye yabitora kuko iyo hotel yari rimwe na kwizine ni sawa yarimwo vyose caragenda nikubitira muri congelateur hajya ndigurira utuyoga shiranga hanyuma byabigabo rero bitangwa kunda mu maso uko nari umushikiranganje ngo chef de mission none tugira gute turapfuye mwishinze mu baho nk'abazungu ngari muzi ko bigenda gute ngo none tugira gute none ko naje narose frais de mission nkizo mwarose none je ndabagira gute ngo urumva umukuru rero bazi yuko ararema amahera umukuru hajya bazi ko umukuru w'igihugu ari we mutunzi wa mbere ku isi kubera iki kuko tutazi kubiharura ivyo vyose nana harayobewe abantu bazi ko hariho urugabo gwitwa leta gwicaye ahantu rufise ibihera vyinshi uva ngo leta duhe twubakira amazu leta twubakira iki n'abantu bazi ko hariho urugabo gwitwa leta bazi yuko rero chef de mission n'umutunzi wa mbere ndabaraba barantera ikigongwe ndabagaburira umunsi wa mbere ntimuze nimuraza gufungura iwanje babona nkuye ivyo kurya muri congelateur ndabikubita muri microonde birashuha turasangira ndazana henekene baranywa bakanda aba bantu nibicucu kwe ndabagaburira umunsi wa mbere n'uwa kabiri turinda tugenda kandi sinababwiye ibanga ryanje ndababwira kubera iki nabo nibavyigiye je navyigiye
mugararo tugiye ugira kabiri na General Silas ndabaraba ntibagwe mu rudubi kuko baguye bw'ico gihe nikoje kubereka abasha gufata petit déjeuner hazimbutse turagenda nahantu wagura gacutora gaca wigi bati none twicara nicabona turi kumwe ga je babona je ndiguriye ndifatiye mu ntoki shadigira nihagarari bati none twicarahe nimwicarahe saza kubereka duca tuja bukibarabara twicara ku gatebe hajya kuri jardin publique hajya imbere tuca turica turafata petit déjeuner nta barundi kurira kwibarabara barize gufata icigwa kabisa ibisigaye ucushira muri puberi ugaca wigiye hanyuma rero ico gihe duca dusanga umunyamerika aryamye kwibarabara ni costume twarute document gashize nga tuti ngaha hariho abantu baryama mwibarabara batoya ahejeje akazi ka mbere araruhutse uko ntaca ataha muhira burya iri telefone yashize muri soneri kugira ize guca imuvyura aca yoga mu maso hajya kuri kaya karobine mubona muri jardin hama cagenda ku kandi kazi kagira kabiri wamubona ngo muri diaspora atunze hehe nuko ari umukozi mbe ni kubera iki umurundi ashitse muri Amerika akora muga mu Burundi adashaka gukora kandi ariho harakazi mu Burundi niho harakazi mugabo twese tuja kurondera akazi muri Amerika i Buraya kandi tugasize kandi ndazi uko abarundi bari hariya barakora bagaca umukuru rero nawe ushaka gutera imbere nawe ushaka kurema cya gihugu c'amata n'ubuki rega ni igihugu giteye imbere kugira igihugu gitera imbere umuntu wese abateye imbere niba ubishaka banze umenye ubu mutwe banze ubukoresha banze uteke umutwe uri iki umutahe wa mbere ufise ni wewe nyene aha mwese nta utari kware avuga ngwico mpa amahera umwe wese kandi ntabuze n'uwo avuga ndamubajije ntukeneye angahe oya je nkeneye amahera gusa ukeneye angahe nkeneye amahera urayafise ari he ndabwiye amahera gaha mwese nta numwe atagira amahera mugabo cyangwa ngo ari he urayafise none amahera avaye so kugurisha ikintu ahari umuntu abuze icyo yogurisha ngaha gurisha iyo kote hari umuntu abuze icyo yogurisha kweli rega nawe urashora wewe nyene mugatari mu bumarayaga hari abantu bumvise ngo umuntu ngo arashora gushora we agaca bawe iby'ubumarayoya uraraba umutwe wawe kiriyo ukaraba umugabo afise amahera tuba mugabo aha ntiwongurira umutwe wonguke ugaca umwereka nico yokora si umutwe uriko urabikora none ntaca kugira deje ntuca uhembwa wa mutwe wawe ntahejeje kugura kandi muca amahera uti kuri uyu mutwe wanje umpaya hari umuntu n'umwe abuze ico yoshora mwisanzwe wiga kugira uronke ico uzoshora ntiwiga kuronka akazi oya je nimumbwire ko mumaze kumva bamena amazu bagiye kwiba hari uwo murumva ngo banyite diplome yanjye ngo bamenye inzu ngo kubera ndi dogiteri ngo bacamene inzu ngo baza kunyiba diplome genda uyite urabe ko adaca kurondera hari umuntu yataye diplome mugagenda uti noti y'ibihumbi 10 urabe uyigutorera diplome iraha ibi ndabivuga umenga ni ibintu bisanzwe kugira shine batera imbere nabo nyene mitwe bari bameze kuko nyene kwa bize biwacu bose baja kurondera ngo akazi hanze umunsi umwe bagira forum national sur le développement nkimwe natunganya mbere abize bose baraza bo hanze bose baraza ntuzeye aho se tunga arababaza atamwe mwarize atego kwere cyane docteur cyane mubiki zana ama diplome yanyu ndaba ama CV yanyu baratondesha ama diplome nyene bagaye neza arayafata yose acaha umuriro
ahejeje kuyahumurira ati sawa none amadiplome ntari mu mutwe ngo rero dukore none ubuzojana iki na vya bindi bavuga ngo proforma ntivyari bwatangurega yayituriye po ingo rero bimwe wavuga wize kora sawa bemeye kugumaho bose bagenda ukunyene ubona natwe aca yiruka ngiye buraya itunga risize ngaha agiye buraya iburaya nta kazi bagifise iburaya nta kazi bagifise nta gikorwa none ntibubaka amazu barayafise ntibubaka ibitaro barabifise ntibubaka amashuri barayafise mugabo wowe uracafise igikorwa imbere yawe mugabo kubera ushaka akazi ntushaka igikorwa nico gituma uca wiruka hari akazi hatari ibikorwa. Wewe rero banza umenye umutaha ufise Imana yakuremye ikuremanye umutahe. Imana yaratanguye irarema tout ce qui est nécessaire pour l'homme ibishira ngaha vyose mbwire ikintu wewe ngaha ku isi ukenera kitari ngaha. Ngo ndakeneye telefone ikorwa muki rabici ikorwa muki utagifise ngaha. Uti ndakeneye impuzu ikorwa muki raba kwiki ikorwa mu mpuzu utagifise ngaha. Icyo ukeneye cyose shaka rondera ni wasanga ikintu na kimwe wowe ukeneye mu buzima bwawe kitaraha byose biriho. Imana ihejeje kubishiraho ica iguha ubwenge. Hari akaru navuze ngo kunganira irema ryamaho muga Imana yararemye irarema ibintu byose umuntu azokenera kuri iyi si. Irumva iti none jewe nsokuma ndema ndumu. Ari umuntu yigeze gutera inkuru nahita ryoshe mugabo ituma umuntu yiyumvira. Yariweje araraba umurundi ingene ameze ukwiyumvira ko aho kugarukira acavuga ati atubwo abarundi sabana ba Petero atubategeza ko ari abana ba Petero tutigute. Urumva ko Imana yararemye irema abantu iratebira ruha irushe gukivuga ngo be Petero ngo aho ntiworema nababiri. Ati Petero rero ashobora ko ari we yacare mu Murundi. Ati uko ndavye dogere yo kwiyumvira kwiwe ntiyaremwe n'Imana. Umuntu ashobora kwiyumvira akagarukiriza aha adashaka kwiyumvira ivyo mu myaka itaniza. Kubera iki none twizibira ntitubone ivyo mu myaka itaniza mu myaka 100 iza ukabibona uri uno muzi uco utavuga ngo aho hantu ntazohonyora ngo ndahahevye waheba kubera iki nta mwana uzovyara iri yara continuity. Imana rero iravuga iti none reka nanje nduhuke mugabo yashize ibintu ngaha kuko yarifise umugambi yuko hari umuntu azobandanya arema. Ico gitabo ca mwene Siraki kiri muri Bibiliya y'Abakatolika ntikiri muri Bibiliya y'Abaporoti. Mwene Siraki niwe yabivuze ariko aravuga ibintu biteza imbere igihugu. Aravuga ibikorwa byose Imana yashizeho kugira ubikore kubumba kujisha kubaza byose nukuvuga Imana yaremye igiti kizova mu imbaho kuko urakeneye imbaho zo kugira inzugi sharpante hazomusharpante uzosesa amaraso y'umuntu. Amaraso yiwe azoseswa n'umuntu kuko umuntu yagizwe mu ishusho y'Imana. Ngo amaraso izoyishuza amaraso y'umuntu Imana izoyishuza. Mbwira igihugu umuntu w'indongozi ashobora guteka umutwe ingena asesa amaraso yabajeje kurongora hanyuma Imana igahezagira. Bwa mbere aho twapfiriye ngaho igituma abarundi bama bidodomba ko ari abakene nta Mana yashobora kubereka ingene bobaho baramaze gufata ingingo indongozi gufata ingingo zo gusesa amaraso yabo bajeje gukiza. N'Imana ishobora guhezagira nibikunda
nguyo umutego wa mbere abarundi baguyemo. Haje inyosha mbi irabakatisha, indongozi zigenda mu bindi. Kubera iki? Shetani nimbi. Ibyo byose byaje habaye iki? Umukorana amaze gushika. Nico igitagwa ngo umuzungu ngo nk'umuzungu mbeho nk'umuzungu, byose bitangwa ryari. None mukorana atarashika harabavuga ngo se n'umuzungu. Genda murabe abamama ingene basokoze umukorana atarashika, kandi bagira udushatsi twizaga, bari bazi kwisiga gahama. Ivyo muvuga ngo muri isiga, abamama bakera nabo barisiga agahama bakaba inkumi nziza. Imishatsi bari bazi ingene bayikora bagashusha urujo. Aho muyigira miremire nabo nyene barayigira miremire bakagira uruhanika. Mugabo none bavuga ngo bagira babe nk'abazungu. Heka, kuko burya ubwenge bw'umuzungu nibwo bwenge bw'umwirabure. Ivyo Imana yahaye umuzungu nivyo yahaye n'umwirabure. Mugabo twebwe twaravyononye. Jewe nabonye igituma nuno munsi abidodomba cyane arabize. Ejo narakabwiye mu ndongozi igituma badahinduka. Umuzungu yatugiriye iki? Yamanitse inyama hajya. Shetani niyo yambere y'amero. Muravyibuka bene Israeli bari mu kayira, ibaza uri mu bugaragwa atani inyoni iguruka mu bugaragwa, ukaza wumva ngo abantu bari bisutse muri bene Israeli ngo bafatwa n'ameru, ngo ekana bene Israeli nabo nyine baca bafata n'ameru ngo duha inyama. Amera arabafata baravuga batuta duhaye inyama turisubira mu Misiri. Musa ati mugiye mwandonka kabisa, ati mwari mwarandondeye aha mugiye mwandonka, kuko n'Imana ntibikunda. N'Imana ari Imana, nta nyama igenda irosa aha. Amana yararose sawa muginya. Imana yavuga ngo humura ngo ndaziba. Ati Mana wewe, ati abantu bangana uku, ati nahoza n'ibitungwa binini binini ntiworonka ivyo bakwiza. Ameru rero inyama zaratumye bagumuka, kandi bazi ko atandi inyoni haguruka. Muga Imana yazibahaye icishiramo akantu akaranda, gusa Imana ukanuye amaso ikaguha ibiyamena. Abarundi ngene bakamenya ko kantu yuko basavye inyama bakanuye amaso gacishiramo akaranda, hapfuye ibihumbi 100 bazize inyama gusa. Hajya bapware muri kaminuza nego ntavyo mukimenya cyane. Inyama yaba yafashe umuntu muri batembe umunsi w'inyama bamuzi ko kaneka. Rashi twaba dufashwe baba pora bacana bari mukapiwa uzira inyama ubabaye imbeba akamashu karakufatira ku nyama. Inyama rero murabona kera ingene twari tumeze mu Burundi, twararya tugahimba. Abarundi baze none wo kubaka ibigega utarose umwimbo mwishi, kandi ibigega ntivyabungwa ivyi wacuga, ntivyabungwa. Hari inka, hari impene, abantu bararya inyama gushika baziziganya umwaka wose. None wewe woja kuziganya inyama utazifise, ukabika ikindi inyama ikamara umwaka wose. Ikindi inyama yari iryoshe cyane, ico twabazokumva ngo shaka unyime ngo kiba ikindi umwimye niho yababara gusa. Inyama twari tuzifise, mugabo hacahaza ikintu citwa le pays c'est moi. Abazungu baje igihugu cyose caciye kibabo. Le pays c'est moi, baragifata cyose igihugu baca bari bo bitwa igihugu. Abene igihugu bacika zero, bacika zero gushika bakubuza kurya inkoko yawe. Zana amagi, zana amasoro, nturye ibiryoshe. Inyama nturye, amagi nturye, inkoko nturye, amavuta nturye, amata ntunywe. Shira umuzungu byose bica biba ivyiwe. Arabigaba arabiganza, amaze kubigaba acaho washaka akarondera inkundu akaza mu Burundi beza nababi agaho washaka. Rero none gasha yabibanyaze byose ubu ni wasigara igihugu acamanika hajya hejuru.
uwatoye niwe yaryako, hanyuma uwatoye acatavuga ati reka ndakwigishe kugira bari buzosigarira ninagenda. Aramwigisha kuko yavuze ati kuva igihugu izotwagwa n'abize. Aca asiga mu kugenda amanitse ya nyama. Hari umuntu mu marezo sosiyo yagize akantu kajya, iyo mubonye ikintu mu marezo sosiyo bagabo nimugire ujya muntu hagashitse, hari naho hagashira atazi ibyo yashitseko mugajewe ndakabonye caniga. Mwarabonye ahantu imbwa bashize ko inkoni bayiboherako, iyo nkoni iraba imbere yayo hari hamanitse ko inyama, imbwa ikaguma yiruka irondera iyo nyama, kumbe bagenda bajanye inyama igumuko nyene, urumva inkoni iri hejuru, imbwa ikaguma ibona inyama imbere yayo ikiruka kuyifata, uko igiye urumva ya nkoni biri kumwe ikaguma yiruka. Mbwira irya mbwa yo kwibuka kuja guhiga kandi ibona inyama hajya. Nico gituma abafonctionnaire ntibiyumvira ingene boteza imbere igihugu, kubera yasize amanitse ya nyama hajya. Acaza na meru, ya meru nababwira bose hajya, abize bose bagenda barabagutya gusa, nta numwe araragiye atunga rimwe aha kwisi. Nta mwanya bifiti. Umuzuka cavuga ngo ega mu isi yanyu nta kiriyo ntimwirirwe murasamara. Rosusore Burundi extrêmement pauvre, ntaco muzopfa muhinguye. Baca baguma bose baraba ya nyama, ntibaraba itunga riri kwisi. Noneho ati kugira ndabasamaze gose, urumva ya nyama ntuyishikira, akira imfashanyo gushikaho ubona ko amahera y'Igihugu arayizana, gushikaho mu mutwe dufuta. Niho rero ugumuvuga ngo leta mpa, leta nyubakira inzu, leta mpingira ndashonje. Kubera iki? Yaciye adusamaza tureka kuraba n'itunga dufise, hanyuma acaguma duha imfashanyo. Twese duca tuba ibigugu. Umuntu wese rero avuga ngo none nanje nzohashika ryari, makazi na jewe ntashobora kwiyumvira ingene yotunga. Novuga amashuri yose twize niho twasamariye. Baca barafata rero abatware bakusuriye abazungu bati none ko ari bike, ifo ko harya nanje bankunzi, kujya umuzungu yagira nkunzi nawe acagira nkunzi. Nta bwoko buri muri Burundi ndabirahiye, twese turi ubwoko ubu bumwe bw'abarundi.